akazi k'impuzu ni keza, ugakunze ni keza kandi karaguha ubufu kweli. Gusa ico noshobora kukubwira abantu, akazi k'impuzu ni keza, bazoze ndabaye umuco kimya. Ndakuvugira hejuru. Bazokwegera. Bafise amabanga menshi urumva nyene, aho ndangurira hose urumva bashaka kubamenya. Ukamenya aho barangura kuri make, kuri menshi. Ubu aho ngeze aho numva umuziki hanze bakawunzanira. Gusa vyinshi ndabigura ino. Ubuzi buratandukanye, naje ndashobora kwirirwa nkabura mfise fone tuyicaranye turindira abakiriya. Urumva ubuzi buratandukanye, ariko ubuzi bwo gufungura urumva nyene gufungura abantu bose bagufungura. Irya yo tegeza kuongoka, gusa nyene ubuzi buratandukanye, naje ndabura sinonka imisi yose. Hariho abaca biranda iyo babuze, ugasanga uno musi yabuze n'ejo yabuze, ugasanga ivyo bintu arabihevye. Naho yabivuze nk'umutabona ushavuga ati ni kuri ibintu si ivy'iwanje, ndabihevye kudandaza si ivy'iwanje, nguma ndondera ikindi nkora, ugasanga aracitse intege. Mbega n'akahe kajambo womubwira? Mboya nacika intege ahubwo nagiriye effort, aba nyene courage. Mboje nkora ibi, urumva afise n'ubundi buzi nkora, ariko navyo mwomenya. Gusa utanguye ikintu urakigira effort, naje vyatanguye ko nyene. Natwara impuzu ku mukiriya ngo yasinayishimye, nayo nakuwonze ngo ni nini ni noya. Urumva ivyo bishitse urashobora kwigarukana bigacuya. Urumva nyene abantu bafise amagwa atandukanye, kandi naje sinoca ncika intege kubera nzi yuko ejo canke hirya ejo azo kandi azonshorera kandi. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza aho uri ngaha mu Burundi canke mu bihugu vyo hanze. Kuri micro kumwe na Benishu, kuri kamera kumwe na Pasiplo. Turi mu kiganiro kora kugejo. Tuvuze kora kugejo tuvuze dukore cane, ejo hazoza tuzobe duteye imbere. Uburundi rero buri mu nzira y'amajambere, 2040 uzoba buri neza mu nzira y'amajambere, 2060 uzoba bwamaze gushika iterambere ramo. Vyose rero ntushobora gukunda tudakuyemo ko umuzi ngo dukore tudahanahanye ivyiyumviro tudashigikiranye. Ari naco gituma Roy TV ihaye ihangiro yo kugenda abene gihugu mu kubashigikira, mu kubatera intege mu bikorwa bitandukanye baba barimo. Turamaze kugenda abatari bake, turamaze gutera intege benshi. Harabumvise ikiganiro kwa kugejo batangwa na gukora imigambi n'ubwo ari mitoya, uno musi bavuga ati bafise aho bavuye kandi barafise naho bamaze kugera. Uno musi rero turi neza mu Kamenge kurya kabiri, ahari shop imeze neza, barafise impuzu z'abakobwa, z'abahungu, abamama, abagabo, eka hari ivyambarwa vy'ubwoko bwose kandi bimeze neza. Turi kumwe kandi n'umuhungu asanzwe abidandaza, asanzwe yambika abantu, umuhungu mwiza cane avyibushe asa neza. Uno musi nawe twamugende kugira ngo aganire natwe, atubwire ingene bimeze, ingene bikorwa. Ushobora kuba nawe uhora uvyiyumvira ati mbega umunifuza gushinga shop yogenza gute, barangura gute, abakiriya umuntu abasomesha gute, bihora bigenda gute neza na neza. Turi kumwe nawe rero kugira ngo adufashe, nawe utarimvira ico wokora kugira ngo kandi n'impanuro aza kuduha nawe ucumvira ico wokora. Imbere ko rero twinjira mu kiganiro, reka ndamusabe idonda abakunzi bacu ba Roy TV tuyage muzi ati ko tuyaga nande. Turabakire muri Roy TV. Sawa, meze neza. Amazina yanje nitwa Mugani Stylish. Tuba dukorera ngaha mu Kamenge kurya kabiri. Izina neza turiko turi ku kazi n'ubundi. Nifuza n'abandi nyene ko baza kutwumva. Biraza kugenda neza nta kibazo. Tugushimire cyane. Nababwiye ko ari mu kazi, twasanze ari kumwe n'abakiriya batari bake. Abo bose nababwiye, abamama, abakobwa, abahungu, bose arabambika mu buryo butandukanye bivanye n'ivyo uba ushaka. Vyose biba bihari, n'ibirato byose mwituye aragufasha. Mugani, muramaze igihe kitari gito muko murakora muri bino bintu. Kuruhande rwanje nakumenye kuva kera ukibikoreramwo, ushobora kuba naragushoreye sinzi. Iyo umuntu arambiye mu kazi bisigura ko aba yagashimye. Mbega mwatanguye ryari kudandaza bino bintu neza na neza? Ibi bintu nabitanguye kubikoreramwo ari muri 2018.
urumva ndabimaze imyaka myinshi ndiko ndabikoreramwo, ndabimenyereye, ndabizi, si ibintu bishasha kuri jewe. Turambika abantu nyene batandukanye, abamama, abafiye n'abapapa bose turabambika, turagerageza uko bishoboka. Ego. Kuva muri 2018 no musi turi muri 2026 murumva yuko ari imyaka itari mike. Mugani ni igiki catumye wiyumvira mu myuga yose hari ngaha mu Burundi ukiyumvira kudandaza, ni igiki cabitumye? Mbo kudandaza n'ibintu by'iwanje ndabizi, tureke n'impuzu ari ibintu ndandaza ubwa mbere, donc ibintu byo kudandaza biri mu maraso kandi ndabikunda cyane. Nuko ucambere n'ukubera ko wabikunda? Bo ndabikunda kandi ndavyumvamwo cyane. Turagerageza rero 2018 gushika muri 2026 urumva abari akazi nyene novuga ko atari akazi. Ego. Hari abantu iyo batanga umugambi kanaka naho baba bawukunda kenshi na kenshi bacika intege ugasanga nk'akarorero urakunda ibintu vyo kudandaza impuzu, ushobora kuba barakubwiye ko uranguye wunguka, ariko ivyo bintu umaze kubigiramo ugasanga amakuru bakubwiye siyo, ukunguka bigasaba igihe kinini, bamwe muri bo ugasanga baracika nk'intege. Mbega wowe vyakugendeye gute? Kuva ico gihe muri 2018 utanguye vyagenze uko wari uvyifuza, vyari bimeze gute? Mbo kuno vyari bimeze 2018 gushika muri 2021 nakora kuri line, mbo nakora kuri commande, nko kudufasha example n'abamwe kundumye ikintu ndakeneye kuzanira, mbo nagenda nyine nkora neza mbora yuko byunguka, Imana yarafashije biragenda neza, baratwizera baradushira mu kibanza n'ubu tuko turakora mu kibanza kuva muri 2023 kuva 2023 gushika ubu tuko turakora nta ngorane kandi byose mbona ngo birunguka nta ngorane. Tukiri ngaho nyene ico nari nifuza kumenya igihe ikintu gikunze umugambi ukawutangura nyene uwukunze kandi ubuze neza aho ugiye kuronka amafaranga ugasanga amwe witega si urose, kuko muri ico gihe uca uvyifata mu gute? Mbo aho sino kwishura neza kubera maze gukora imyaka myinshi kandi naherere ndajamwo ndaronka ico shaka, donc nyene bimeze neza nuko nta ngorane nibihomba ahubwo bitera vyunguka. Turifuza kumenya akabanga ukoresha kugira ngo umukiriya arinza kwitura agende vraiment agushoreye ntagucike. Mbega ndavuga gute mu Kirundi baba bavuga ngo gusomesha, ubasomesha gute kugira ngo bagende naho ubona uza kuja ku makeyi ubwo umuntu kamwiga makagenda gushora iho bigenza gute? Mbo gusomesha biravana na resistance gufise, mukiriya ndamwakira neza kandi akagura neza, urumva uracishamwo utuntu dutwengeje kubera nyene baba bakuzi, urumva nta kibazo vraiment kandi bose baranzi baranshorera, tuguma turi ready. Ego nangorane uri aranja mukiriya aje nubwo abashavuka mutwenza ndamutwenza mbere n'akantu ca ndamuha akaba ari inywera ni sawa kugira murumva yuko mutumbere kwa mugani ari aranja akagusomesha akakugura akantu ko kunywa, imvira ari gihe ushaka kuzuba ari kwishe none umuntu yakugura ico kunywa, umuntu yagutwengeje vraiment utarusanzwe natwenga umva gute wogenda utamushoreye. Navuga ko ari nk'akabanga kari ibiro abandi babasoza badandaza ibindi bitandukanye, ushobora kuba udandaza ibifungurwa umuntu akaza ukamubwira ati umva naya sindenza, ugasanga ni wa muntu nakorera iwiwe cyangwa ugasanga nyene ntazi kuresha abakiriya. Murumva yuko mugani wewe bigenda neza aragutwenza kugira akanakuzimana bikarangira umushoreye. Mugani tukiri ngaho nyene twifuza kumenya mbega umuntu yokufuza gutanga uno mugambi tumva ko mwawutanguriye online mugasomesha abantu ukamugenda afise no muzu yo gukwira mugahura ukayimuha, kuri umunsi ugasanga umuntu afise umutahe nubwo woba mutoya mugakavuga ati shaka gutangura kurangura ibintu vy'impuzu kuruhande rwawe nk'umuntu abimazemo imyaka myinshi, ngo nawe utangura gute, yogenda nitwara gute kugira ngo agere aho namwe mwagize? Mbo aho icambere kwanza muri imyaka natanguye kuri line nakoresha umutahe wanje, mbo na posta gusa kuri statut, urumva nyene ushaka ikintu genda buke buke, nakoresha umutahe wanje bihomba bidahomba nta kibazo. Mbo kuvyerekeye naho kutanguza umutahe mu bintu vy'impuzu, mbo pour le moment aho tugeze ubu bisaba amafaranga menshi, urumva je ko ratanguye kuri line
Imana iragira neza ndonka ikibanza ndakoreramwo, ariko umuntu atanguye neza gukora mwene ibi bisaba nyene uba ufise nka 10 millions canke 20, kubera bisaba amafaranga menshi deja, ni impuzu zirazimvye ubona coroshe, n'ikirato ushaka n'ibirato urumva uba wadepashije amafaranga menshi. Hama ucurangura gute ari ikibanza gishasha ukeneye ko abantu bahamenyera mbe kuvyitwaramo gute aho turakeneye muduhe umuco? Mbo icambere kwanze ibi vy'impuzu urazi ko je nakubwira bitanguye kuri line baramenyera kwanza, urumva nk'umuntu aje kubitangura ubu iyi 2026 bisaba kwanza akamenyere nawe agakunde kwanza, kandi aba afise n'abantu azi yuko afise abakiriya abagenzi ibintu bitandukanye. Hama akazi k'impuzu ni keza, ugakunze ni keza kandi karaguha ubufu kweli. Gusa ico noshobora kubwira abantu, akazi k'impuzu ni keza, bazoze ndabaye umuco kimya. Nakuvugira hejuru bazokwegera bafise amabanga menshi urumva nyene, naho ndangurira hose urumva bashaka kubamenya, ukamenya aho barangura kuri make kuri menshi. Ubu aho ngeze aho n'umu muziko hanze bakawunzanira, gusa vyinshi ndabigura ino. Tukiri ngaho nyene mugani, nta tubazo meme naho twari dutoya niho hamwe arahuye natwo n'urwo rugendo rwose kuva muri 2018 gushika muri 2026. Oya nta kibazo, ahubwo nagumye shiramo effort cane, baramenya baranyizera gushika n'ubu bimeze neza, nta kibazo na kimwe. Tukiri ngaho nyene hari abantu bashaka kubadandaza ibintu bitandukanye naho zitoba ari impuzu, ugasanga n'ibifungurwa, ivyuma, ibindi bigiye bitandukanye, amatelefone n'ibindi, akazinduka agaba déplacement yiwe akugura ikibanza, ariko ugasanga uwo musi kirere nticagenze neza, ntabakiriya arose, n'ico gihe agaca acika intege. Mbega birinze bishika umuntu wadandaza yoca avyifata mu gute? Mbo ubuzi buratandukanye, naje ndashobora kwirirwa nkabura mfise fone tuyicaranye turindiye abakiriya, urumva ubuzi buratandukanye. Ariko ubuzi bwo gufungura urumva nyene gufungura abantu bose bagufungura, irya yote iza kunguka, gusa nyene ubuzi buratandukanye, naje ndabura sindonka imisi yose. Hariho abaca biranda iyo babuze, ugasanga uno musi yabuze n'ejo yabuze, ugasanga ivyo bintu arabihevye, naho wese umutabi nawe ucavuga ati ni kuri ibintu si ivy'iwanje, ndabihevye kudandaza si ivy'iwanje, nguma ndondera ikindi nkora, ugasanga aracitse intege. Mbega n'akahe kajambo womubwira? Mboya nacika intege ahubwo nagiriye effort, aba nyene courage. Mboje nkora ibi urumva afise n'ubundi buzi nkora, ariko navyo mwomenya. Gusa utanguye ikintu urakigira effort, naje vyatanguye ko nyene natwara impuzu ku mukiriya ngo yasinayishimye, nayo nakuwonze ngo ni nini ni noya, urumva ivyo bishitse urashobora kwigarukana bigacuya. Urumva nyene abantu bafise amagwa atandukanye, kandi naje sinoca ncika intege kubera nzi yuko ejo canke hirya y'ejo kandi azoshorera kandi. Ibi bintu wabitanguye ukiri muto mugani, kandi wari ukiri ku ntebe y'ishuri, ariko aho bigeze uno musi aravuga ati ni kuri nubwo uno musi ndonka canke uno musi mbura ejo nkaronka, ndabona yuko hari ingufu. Hari abajene uno musi ushobora gusanga ico gihe muri 2018 mwarigana na n'uno musi ushobora kuba ubibuka, ariko gusanga nta kintu kimwe nimvira ko yokora, nta kimwe nimvira ko yogerageza, aciye no gukorera umuntu ngo amahera ni make. Mbega bamwe muri bo haba bo muganye canke abagenzi muzinanye, akahe kazi wabwira kerekeye gukunda akazi gukora, umva babwira ijambo akahe? Mbo mfise abagenzi twiganye, bamwe bagiye hanze, abandi bari ino, hari n'abandi badandaza ibintu vy'impuzu, ibirato, ndabafise barahari, hari n'abandi bubatse. Urumva nyene, gusa ico nashobora kubabwira, nimba ari akazi ushaka gukora gakore, kubera ntuzi uko bimeze imbere, kandi akazi kose uragashiramo effort. Je pure mu matsino gavuga nabi kubera ni vyinshi maze kuronkamwo. Urumva akazi ubuzi buratandukanye, rero ugiye mu buzi butandukanye urumva mwe wese afise ico ashaka gukora. Naje ndosa kandi kazi nojako me pure mu ugashugaheba mbo sinogaheba kubera ngadusanze tukaba turi babiri deja,
n'udukorera ngana umugenzi nyene nije navyimushizemwo arabimenya nawe nyene ubu arabizi. Muri aka kazi kanyu muba muriko muradandaza ibintu nawe birashika umuntu akaza agashima impuzu hama akayitwara ideni bigashika ntabishure? Bo ndatanga ideni gusa nyene ufunze ideni mu nyuma baraguhemukira n'ubu hariho amadeni mfise ava ayandi pasi nayo barandiha gusa nyene ngoma ndi harya nyene kandi sinabafata nabi kubera umukiriya umufashe nabi urumva ari ryabura akaronka aronse nawe urumva acaguha inoti. Akazi kose ideni uteza kugatanga utabura gatanga gusa ari umukiriya wiwawe agushorera cane rwose bari wese ushobora gutanga ideni umuntu agushorera rimwe ejo aca agaruka amashaka ideni y'impuzu niyi. Bigenda gute ntimucike intege mu gihe umuntu ashobora kuba yagutwaye ideni hama ntakurihe kandi nawe ukeneye kuja kurangura ukeneye kuriha ikibanza ukeneye no kugura bwa bufu ariko ukaguma na wa mutima nyene mubigenza gute? Bo ideni sindayitanga cane mugabo gusa bishitse umuntu arabura kandi akaguha umuco wavyo ari umukiriya wiwawe uramuha. Gusa ideni mu kazi si nziza nawe urumva araje amafaranga y'akazi mba ndayakeneye kuyakoresha urumva uyamaze amezi 3 amezi 4 utandisha amahera urumva bisha biba nabi gose. Gusa ideni mu kazi birabaho namura adatanga ideni no muri restaurant ndagenda nkafungura bakanideni ndarya gose dufise restaurant ngaho imbere yacu. Imbere yuko turangiza kino kiganiro cacu ndifuza jambo mukababwira abariko baradukurikira abakiriya bawe bashaka kuvugana bazokibona bitega iki muri uno mwaka umaze imisi mukorana neza n'abandi kandi bagiye kuzogushorera n'aka kajambo bumva bababwira. Mbo ku bakiriya biwanje banzi na Mugani Stylish ukuri 2026 tuzokora cane ariko apana ivy'amadeni tubishire ku ruhande shaka ko tukorana effort kubera imizigo irahari rero nkaba ndamukije nyene n'abakiriya biwanje bose mumye ko ndabakunda cane. Mugani ntiyarya nyene tukora mu Kamenge kujya kabiri ntiyagoye benshi barahazi barahaci kandi dufise indi projet irya soko shasha rya kuri Sispa Venera naho nyene tuzakorera Imana ibishizemo uruhara na twebwe turashiramo effort bizogenda neza. Muzoturondera ahantu abiri atandukanye. Tugushimire cyane ku bijanye naho n'ibiciro arabana bacavuga ngo kimisi kana uko ibintu batera baduza ugasanga uno musi panel yari kuri 90,000 ejo twikangura kuri 70,000 mbega naho twitega ikibige ugiye kubituza rwose canke uragiye gushiramo akaruka kamoyene nyene? Bo je nibuka kera muri 2018 17 ipana yasikiri twayidanza 25 gusa nirazimba gose ubu twidanza 70 65 ariko urumva ntirazimba ntari isoni oya kirazimba yavuye kuri 25 none mu myaka 10 numva yuko ataromba rurimo hama gusa sinzimba kandi benshi babambwira ngo ndazimba urumva nyene ufise imari foke nawe nyene kwanza ushira hejuru cyane gusa sinzimba tuzomanura kandi 2026 vraiment foke dukora cyane. Arikindi naco tumaze kubona kenshi abantu badanaza impuzu sinzi ko bari kwagusomesha navuga n'impuzu nk'akarorero ayibonye agaca akubwira ati vraiment iyi yavuye muri Turki ndayizira irakomeye iraramba ejo amaze kuyambara ugasanga iratavutse canke iracuye reka mu rwego harabibashikira muco gihe wumva umukiriya ahetse akakumara ubwitsi ahetse akagusohoka umucizeye. Bo impuzu naho tudandaza impuzu ziratandukanye kandi naje sindangura impuzu ariyo yose ndaraba n'impuzu nzana kandi umva itabutse ku mukiriya akiri ngako kazi je ndamuhindurira ariko maze gusohoka swati simenye ukuntu yayitabuye gusa impuzu ziratandukanye je zari imari nyene nkeya gusa ziba zimeze neza barabizi ntangorane. Hagati aho watubwiye ati abifuza kuzokora igikorwa nk'ico maze gukora kuva muri 2018 gushika no musi muri 2026 bazonyegera kandi kabanga nifuza kubabwira nto hovugira imbere ya public bazondondere mbega umuborana hari ico bizosaba canke bazogusanga ngaha nyene muganire arabajene nkaho ushobora kuba bafise umutahe muto canke ugereranye bifuza gukora nk'iyo mumaze gukora canke bifuza ko muzokorana ndetse n'abashaka gutangura gukora online bose bakurondere nta kibazo.
Mbo nta kibazo jewe kandi abantu bazi kwereka aka kazi ni benshi ubu barakora kandi bafise n'amaduka ubu nkeneye ndi nganyene nta kibazo bazoze tuvugane buke buke nawe nyene azomenyera akazi akamenyere nawe hama ibindi bizogenda neza nta kibazo je sigaramba ndi nganyene ego nebandondera ahubwo dukora akazi ndagushimira cyane shimira cyane n'abakuzi bukomera twumviriza ba Roy TV nonga ntumira cyane ugwaruka bifuza kubafasha kwa bafise umutahe muto bifuza kumenya imana yo kudandaza kwa muri wowe wifise mu bwo sanga uritinya kuvuga ati none ko amafaranga ngana uku eske nzorangurira he nzodandariza he dushabikenda guta abakiriya nzobaronka gute ubwo amafaranga afise n'ayajana mu bintu by'impuzu ntapfa homba nkasigara atani igihumbi ufise murumva yuko mugani abahaye ikaze abifuza kumonda tuza kubashira ko nimero abifuza kuzomusanga ku kibanza ni kujya kabiri mu Kamenge haruguru y'ikauri muco n'ahantu hari ibipupe byambaye impuzu ncamubona n'umusore avyibushe nta n'undi basa ngaha ushaka kwegera mukamuganiriza akabigisha akazi murumva yuko umuntu agatangwa muri 2018 no musana muri 2026 isigara ko yakamenyene ndashimira cyane rero ndabasaba batagira subscribe bande mukurikirana vya Roy TV amakuru mashasha yizewe nongere kandi ntari intege wose mukaza ariko arakora akore ku bwejo kugira ngo azokwiteze imbere bivuye mu maboko yishimira cyane rero na cameraman Pasiplo yatuje amajwi n'amasanamu washikira imeze neza cyane au revoir Imutangwa muri Roy TV ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV n'ahandi uzosanga ibihangange atari Roy TV Chica